haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 mukakaro 2025. Reka ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Tuti bakunzi mwese b'amakuru n'ibiganiro vya radio Haguruka. Ingingo zimwe z'amakuru mwateguriwe uyu munsi nizi zikurikira. Abasore batatu bahatswe kugandagurwa n'imbonerakure mu isoko ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko ikizokura imbonerakure ku gakanu k'abarundi ari ukuja hamwe kw'abarundi bagahindura ubutegetsi bwazihaye ububasha bwo gukora ikibi. Hari umwigisha wo kuri lycée communale Buraza mu ntara ya Gitega atatanze ibibazo araheza abanyeshure amanota yiyumviriye, naho vyamenyekanye ntiyahanwe. Bamwe mu banyaburaza basaba Abarundi kugarukira indero y'ugwaruka igeze ahatemba. Abarongoye abandi mu ntara ya Burunga basabwa na buramatari gutunganiriza abo bajejwe atakirinze gusabwa. Bamwe mu bavyumvise bakavuga ko ari amajambo yo gusamaza Abarundi. Hari n'ayandi ariko mu mpera hari ikiganiro ineza y'Imana. Kuri mikro hari Ninette Nancy Mutoni, mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Gisirene Manirakiza. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo kaze. Iyi muriko murumviriza ni radio Haguruka. Radio Haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cyacu. Wicerekwa nikibona ikibarirwa naco ni icumva. Duhagarare guma ridusubire mu ntwaro y'umugambi umwe rudeni. Rero umugani w'inshungu ya demokarasi nyakwigendera Melchior Ndadaye ati n'abagwanya demokarasi barayikeneye. Abo bita badede nabo nyene basa n'abaguswe, ntibahereza y'umutwe. Twese hamwe haguruke tuhabuze ico twagwaniye na cane cane kuva Ndadaye agandagura. Hariho abantu bavuga yuko kurwanya leta biragoye, kurwanya igihugu biragoye. Ntitugwanye igihugu, ntitugwanya leta, turiko turwana n'amabandi yafashe igihugu aracicarira, hanyuma apre atubwira ngo sirikire inyakuririya n'abana. Ntushobora kubyemera. Amabandi rero si igihugu, amabandi si igihugu. Amabandi umuntu arahaguruka akayagwanya gushikaho ayasenyura. CNDD-FDD bishobora kutunanira, ntimugire na hesitation. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abazungu. Abazungu baragiye. Nta nguvu CNDD-FDD yarusha abamuhutu baragiye. CNDD-FDD uno munsi tazi na yone ayipiraja. CNDD-FDD mubona mwitinyiriye. Ubwoba mufise nizo nguvu zayo. Umunsi ubwoba buzoduheramo. CNDD-FDD bizorarigiye. Ndasubiye kubaramutsa. Imisore itatu yahatswe kugandagurwa n'imbonerakure ku isoko rya Kamenge mu gitondo cy'uyu wa kane igenekerezo rya 17 mukakaro 2025. Abapolisi bakorera muri zone ya Kamenge bahavuye batabara abo banyagihugu.
bamwe mu banyagihugu bari mu isoko ya Kamenge baranegura iyo nyifato y'imbonerakure. Abatari bake harimwo abaharanira agateka kazina muntu nabo nyene bakaba bama biyamirije iyo ngendo y'imbonerakure itigera ihanwa. Bamwe mu banyagihugu bakaba banavuga ko babona ko imbonerakure zahawe ububasha bwo kuniga no gutoteza umuntu wese zishatse kandi uko zibishaka ntizihanwe. Ikizokura izo mbonerakure ku gakanu k'abarundi ngo n'abarundi ubwabo bazoja hamwe bagahindura ubutegetsi bwazihaye ububasha bwo gukorera ikibi abanyagihugu. Inkuru na Dondo Diemba z'umutima. Abo basore batatu bagirijwe ko bivye amatelefone. Zimwe mu mbonerakure zaraho mu isoko zica zibaduka zibakubita gushikaho zishaka kubica nk'uko vyiganwa n'abavyiboneye. Abanyagihugu bakababazwa n'ukuntu imbonerakure zitwara nk'izasubiriye ubutungane nabwo nyene budashobora gucira urubanza rwo gupfa umunyagihugu. Ukekwa kwicaha ngo akwiye gushikirizwa ubutungane nk'uko bibandanya bishikirizwa n'abanyagihugu bo mu Kamenge. Barashimira abapolisi batabaye iyo misoro itatu yagire yicwe. Umwe muri abo banyagihugu tumutege abiri. Hano mu Kamenge, kw'isoko yo mu Kamenge mu gatondo ko kuno munsi wa kane ibara ryahatswe kugwa aho imbonerakure zirafata abasore batatu zibagiza ngo bivye amatelefone zirabakubita bahatswe kubica nyene zigire zibice nk'igipolisi caciye kibanguka. Igipolisi caciye kibanguka kirashika gifata abo basore baca batera babajana kuri zone. Urumva rero twebwe nk'abanyagihugu babazwa n'ukungene imbonerakure ikesi iyo zifasha abantu zica zishaka kwihanira umengo zisanzwe zasubiriye ubutungane. Ni ukuvuga umuntu afashwe n'aho aba yagize ikosa arashobora gushikiza ubutungane, arashaka yashikiza ubutungane mugabo urumva ntabwo baca bihanira. Amategeko y'igihugu nta tegeko rihaririye kwica umuntu n'aho aba yagize icaha. Nta tegeko rihaririye kurira abanyagihugu yuko bihanira canke kuri amategeko y'igihugu nta tegeko rihaririye kuri umuntu yuko yica ngo nuko aba yakoze icaha. Abo rero bari bagiye babice ubwo tugashimira igipolisi caciye kibanguka n'ingoga kirabuza izo mbonerakure kwica abo bantu. Ahandi kubica bari bagiye babice bari abasore batatu bariho bagiriza ngo batwaye amatelefone. Ivyo bintu twe nk'abanyagihugu twabinokoze. Abatari bake harimwo abaharanira agateka kazina muntu nabo nyene bakaba bama biyamirije iyo ngendo y'imbonerakure itigera ihanwa. Bamwe mu banyagihugu bakaba banavuga ko babona ko imbonerakure zahawe ububasha bwo kuniga no gutoteza umuntu wese zishatse kandi uko zishaka ntizihanwe. Ikizokura izo mbonerakure ku gakanu k'abarundi ngo ni abarundi ubwabo bazoja hamwe bagahindura ubutegetsi bwazihaye ububasha bwo gukorera ikibi abanyagihugu. Indiro mu mashure ibandanya gutitugwa n'abayoboke b'umugambwe CNDD-FDD bitwa ko bajejwe indero. Kw'ishure ryisumbuye rya komine Buraza Lycée Communale Buraza mu ntara ya Gitega, umwigisha Manirakiza Jean Berkimas yatanze amanota yumviriye mu mpera z'umwaka w'ishure uherutse gusozegwa. Abandi bimugwa ata ikibazo gitanzwe kubemerewe n'amategeko gusubiramwo bita repêchage mu vyigwa vya géographie hamwe na FPH formation patriotique et humaine mw'ishure rya SSH. Ivyo bikaba vyahavuye bimenyekana. Abajejwe indero muri komine baca bafata ingingo ko abanyeshure barabwa n'ivyo vyigwa bakora ibibazo bagasubiramwo, ariko umwigisha Manirakiza Jean Berkimas nta gihano yahawe. Abanyagihugu b'Iburaza bakaba biyamiriza iyo ngendo ikorwa n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD yo guhishira ibibi bikorwa n'abanywanyi b'uwo mugambwe cane cane mu gisata c'indero. Bakagira amakenga mbere ko abanyeshure begwa n'iyo ngingo bashobora kunanizwa n'uwo mwigisha yataye ibanga ryo kurera agashigikirwa n'ubutegetsi.
basaba abarundi gukurikirana ibiriko biba mu gisata c'indero ngo baheze bafate ingingo yo kugarukira indero yishwe n'ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD mu gushiraho abategetsi babereye. Tukiraho nyene muri komine Buraza mu ntara ya Gitega, abanyagihugu bavuga ko bababajwe cane n'ubunyonyezi buriko bubera ku bitaro vya komine Buraza. Abanyaburaza baravuga amayeri yakoreshwa mu kunyuruza amafaranga y'ibitaro, umuyobozi wavyo akigira nk'utabizi. Ntakarutimana Françoise asanzwe ari mu batoza amafaranga y'ibitaro, afata abarishe amahera akayatwara, abayatanze akabandika mu bitabo by'abavugwa ku buntu. Hari n'afata abana b'abakobwa canke abakecuru barishe amahera akabandika mu bitabo by'abafise imbanyi kugira abone uko atwara amahera baba barishe atawubiciye n'ikanda. Muganga Kanyaruguru Jean Claude atwara ibitaro vya komine Buraza hamwe n'umunyabigega ntibigera bahagarika ayo makosa akorwa na Françoise nk'uko bibandanya bivugwa n'abanyagihugu b'Iburaza bavuganye na radio Haguruka, ariko bakaba batashimye kuvugira ku vyuma vyacu. Abo banyagihugu bakabona ko izo ndongozi arizo zatumye Françoise gukora gutyo kugira amafaranga baze barayagabura. Radio Haguruka yagerageje kurondera muganga Jean Claude Kanyaruguru arongoye ibitaro vya komine Buraza kugira imubaze ibijanye n'ayo manyanga akogwa mwitozwa ry'amafaranga iramukena. Abanyaburaza bakaba babandanya berekana ko batazokizwa n'intwaro ya CNDD-FDD ngo kuko yuzuyemwo abanyonyezi gusa, umuti ngo nugusezerera iyo ntwaro. Abanyagihugu bo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura barakenye amazi. Abanyagihugu bo muri ico gice ngo bavyuka isaha 9 z'ijoro bagiye gutondera amazi ku mabombo rusangi asanzwe afise amazi make make. Abafise utuzu twa sugumwe two mu nzu bo ngo ntibakiryama kubera umunuko. Indwara zifatiye kw'isuku rike zikaba ziriko zifata bamwe mu banyagihugu baba muri ico gice c'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu basaba ababijejwe bo mwishirahamwe Regideso gutanga amazi muri ayo makartiye atagira amazi. Kurikira umwe mu banyagihugu twavuganye ari kwijwi ryiwe ryahinduwe. Amakaritiye amwe yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura hamaze imisi hari ikena ry'amazi. Twovuga nka Zangagara, Kamenge, za Kinama, za Carama, za Kibitoke, za Mutakura. Kuvuga hose amaze imisi hari ikena ry'amazi. Abanyagihugu babo basigaye bavyuka saa 9 z'ijoro bagakoranira kuri ya mabombo rusangi. Urumva ugasanga umuntu ahereye mu gatondo akageza saa 6 atarashikira kubera amabombo rusangi yazaho kwa amazi make make. Ingaruka nabyo ziriko ziradushikira abantu bafise amatwarete yo mu nzu indani. Urumva usanga akamoto kadashaka abakiza, hacaba akamoto kabi, abantu bafise amatwarete ari mu nzu indani. Harimo n'umurunga hagacaba ingaruka z'abantu bafatwa n'indwara zifatiye kw'isuku rike. Nk'ubu naryo abana baba bari mu buruhuko, abana batabagiye kw'ishuri, abana babiriwe muhira. Urumva bica bizana ingaruka mbi nyinshi ku bana. Tugasaba ababijejwe ko bogerageza batanga amazi akwiye n'imisi abana bari mu buruhuko kugira urumva amazi azaraboneka mu gisagara ca Bujumbura. Yego n'ukuri turasabye dushimitse ibyo bintu yuko vyokorwa n'ababijejwe. Biruko mu gihe umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba adasiba kuvuga ko ikibazo c'ikena ry'amazi ndetse n'amatara bigiye gutorerwa umuti vuba. Abanyagisagara ca Bujumbura babandanije bavuga ko barindiriye inyishu irama kubijanye n'ikena ry'amazi, amaso ahera mu nzira. Kubwabo ngo birateye isoni kubona babura amazi kandi begereye ikiyaga Tanganyika. Imvugo z'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo nizo gusamaza abanyagihugu, ngo barambiwe no gutwagwa n'abo bategetsi ngo baba beshi. Abarongoye abandi mu ntara nshasha ya Burunga bahamagarirwa gutunganiriza abo bajejwe atakirinze gusabwa
uzobirengako nawe ngo ntazokwihanganirwa. Ivyo bishikirizwa na buramatari w'iyo ntara ya Burunga, aho asigura ko abizewe bose mu mabanga atandukanye bomenya ko bategerezwa kuba abasuku b'abanyagihugu. Bamwe mu bumvise amajambo babona ko iyo ari imvugo yo gusamaza abantu, ngo kuko buramatari wa Burunga atari we azokuraho ibiturire birangwa mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD kuva hasi gushika no ku nzego ziramuswa igihugu. Abarundi ngo ntibadohoke nyabuna kwihangiro ryo gushira inguvu n'ivyumviro hamwe gushika bikuye kw'intwaro ihari muri kino gihe imaze imyaka 20 atakindi ikora atari ugusahura ubutunzi bw'igihugu. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Nyuma y'igenwa ry'umushingamateka Parfait Mboninyibuka mu kibanza ca buramatari w'intara nshasha ya Burunga igizwe n'intara za kera za Bururi, Makamba, Rumonge na Rutana, kuri wa gatatu igenekerezo rya 16 mu Kakaro umwaka wa 2025, uwo mutegetsi yaratanze ikiganiro ku maradiyo akorera mu gisagara ca Rumonge amaze gushima ingene abanyagihugu bamwakiriye. Buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka yagiriye ko ashikiriza ko mu minsi mike amaze yinjiye muri ayo mabanga waramaze kubona ko abanyaburunga bafise ishaka ryo guterera mu iterambere ry'intara yabo. Yaciye ahamagarira abarongoye abandi muri iyo ntara nshasha ya Burunga ko bo kwakira neza ababitura bakabatunganiriza atakirinze gusabwa. Agasigura ko abizewe bose mu mabanga atandukanye bomenya ko bategerezwa kuba abasuku b'abanyagihugu. Abantu mu nzego zitandukanye ziriko zirakorera hano mu ntara ya Burunga bari mu bibanza by'abatunganiriza bene gihugu, ngomba ndabasabe nshimitse yuko ico gikorwa bo gikorana umwete kandi bo gikora bisunze cane cane akarangamutima ko gukorera neza bene gihugu, kuko turabasuku ba bene gihugu ico bakora twebwe baradushiraho bakadushira muri ibi bibanza, mugabo ico baba twiteze ko nabo no kubasukurira no kuvuga ko batunganiriza mu byo baba baje barondera, tukagerageza kubatunganiriza kuko baba bifuza yuko ibibagoye natwe duheza tukabifatana nkama tukabatunganiriza atana kimwe tubasabye. Kubwa buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka abarongoye abandi bazobirengako mu kugira ico basavye abaje kubitura ngo ntibazokwihanganirwa. Mboneraho rero bebure abantu baba bagifise ingendo za kera zo kubanza gusaba kumbure umwene gihugu ko hari ico yobanza kubahereza imbere yo kwamutunganiriza. Iyo ngendo ihere burundu ngaha muri iyi ntara, kubera kuko aho tuzovyumva hose ko biriko biraba ntituzovyihanganira, kuko twarungitswe muri aya mabanga tuje guhagararira inyungu za bene gihugu. Bamwe mu bumvise ayo majambo babona ko yari imvugo yo gusamaza abantu, ngo kuko buramatari wa Burunga atariwe azokuraho ibiturire birangwa mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD kuva hasi gushika ku nzego ziramutswe igihugu. Abarundi ngo ntibadohoke nyabuna kwihangiro ryo gushira inguvu n'ivyumviro hamwe gushika bikure ko intwaro ihari muri kino gihe imaze imyaka 20 atakindi ikora atari gusahura ubutunzi bw'igihugu. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato tuce twinjira mu gice gihariwe ikiganiro. Haguruka Abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba bakica bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu, zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwamba twitangira abanyagihugu, twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushira imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye.
komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Nk'uko mwabyumvise, uyu n'umwanya uhariwe ikiganiro. Kuri uyu munsi wa kane mukurikirana ikiganiro ineza y'Imana gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'amazaburi, Zaburi ya 84 umurongo wa 11 gishikirizwa na Pastor Celestin Gahungu. Ikibazo ufite niki patakinanira Imana ibuka Daniyeli mu rwabo rw'intambwe Imana izifunga iminwa ahubwo arazisegura abamugambaniye bose bamira ukuri. Ikibazo ufite niki patakinanira Imana ibuka Daniyeli mu rwabo rw'intambwe Imana izifunga iminwa ahubwo arazisegura abamugambaniye bose bamira ukuri. Sonara zikwatamiye zigomba kumumira umura zibumbi intambara yawe arawuza y'Imana y'urugamba rukomeye rugiye kurangira. Sonara zikwatamiye zigomba kumumira umura zibumbi intambara yawe arawuza y'Imana y'urugamba rukomeye rugiye kurangira. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Uyu ni wa mwanya wo kumviriza ikiganiro ineza y'Imana. Iyo gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Zaburi igice ca 84 umurongo wa 11. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Uhoraho Imana ari izuba ari nkinzo, Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro, ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Amen. Imana yacu nishimwe, Imana yacu ihabwe icubahiro. Ijambo ry'Imana twumvise kuri uyu munsi ritubwira Uhoraho Imana uwari we. Uhoraho Imana turumvise neza ko ari izuba rimurikira isi yose. Turumvise neza ko Uhoraho ari nkinzo ikingira isi yose, kandi turumvise yuko Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro, ariko ntaco azogira na kimwe yima abagenda batunganye, kandi ngo ibyo azoha abatunganye ni ibyiza, ngo nta ciza na kimwe azigera yima abagenda batunganye. Imana yacu nishimwe cyane kandi ihabwe icubahiro. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza kuri uyu munsi muri kino kiganiro ineza y'Imana, waba uri hafi waba uri kure, nagira nkubwire ngo tunganira Imana. Niba tunganira Imana nta kintu na kimwe uzigera ubura. Niba tunganira Imana izokurinda ku murango nijoro. Niba tunganira Imana, Imana izokumurikira ko ari izuba. Niba tunganira Imana, Imana izogukingira ko ari nkinzo. Nagira nkubwire ngo uzogira ubuntu bwinshi kuko uzobutunganiye Imana. Aho uzoca hose ikiganza c'Imana kizobana nawe. Mu byo uzokora byose Uhoraho azobana nawe, azokurinda ku murango na nijoro, azokugwanirira intambara nyinshi izubonesha amaso yawe n'izutabonesha amaso yawe, azokuzitirira impande zose kuko uzoba utunganiye. Imana yacu nishimwe cyane. Ni ijambo ry'Imana rero nkuzaniye kuri uyu munsi wowe uri kuranyumviriza, rivuga ngo tunganira Imana, ugende utunganya aho uca hose. Utunganira Imana kugira ngo ibyiza byose Uhoraho azobiguhe. Imana yacu nishimwe cyane kandi ihabwe icubahiro. Abagenda batunganye rero Uhoraho arabitaho,
abagenda batunganye uhoraho arabarinda gukorwa n'isoni abagenda batunganye uhoraho abahoza kwijisho ryiwe n'ikiganza ciwe haba ku murango na nijoro uhoraho arabarinda akabagirira neza akabagwanira intambara z'ubwoko bwose Mana yacu nishimwe cyane uti mugenzi uri kuranyumviriza waba uri hano mu Burundi waba uri mu Rwanda waba uri muri Amerika waba uri muri Aziya waba uri muri Europe nagira nkubwire ngo tunganira Imana niba tunganira Imana nta ciza na kimwe uzigera ubura ibyo wifuza byose uzobibona uruvyaro rwawe ruzobibona abokomoka ko bose bazobibona mu byo uzokora byose mu migambi yawe uhoraho azoba gushigikiye tunganira Imana gusa ibisigaye wicecekere wihagararire gusa uko uhoraho wenyene niwe azokugwanirira haba ku murango azokubera izuba haba mwijoro azokubera ukwezi akumurikire haba mu ntambara azokubera inkinzo igukingira kandi uhoraho azoguha ubuntu butangaje n'icubahiro aho uzoja hose uzokubahwa Mana yacu nishimwe cyane genda utunganye uhoraho azokubahisha mu batakubaha genda utunganye uhoraho azokwemeza batakwemera genda utunganye uhoraho azogukundisha batagukunda Imana yacu nishimwe cyane kandi Imana yacu nihabwe icubahiro inshuti mugenzi uri kuranyumviriza isi compa ugatunganira Imana isi compa ukagendera mu nzira nziza y'Imana isi compa ukemera ukamurikirwa n'uhoraho isi compa ukemera uhoraho kubera izuba ku murango isi compa ukemera uhoraho kubera ukwezi mwijoro isi compa ukemera ukaba mu buntu bw'uhoraho icompa ukaba mu cubahiro ciwe icompa ukagenda utunganye ibyawe byose byogenda neza n'abawe bubaho neza n'ibyawe byubaho neza Imana yacu nishimwe cyane kandi ihabwe icubahiro ikibuze rero muri kino gihe abantu benshi bicira inzira bakarondera icubahiro mu nzira biciriye bakarondera protection mu nzira biciriye Imana yacu itabare cyane nshuti mugenzi uri kuranyumviriza muri kino kiganiro ineza y'Imana nta kindi kintu na kimwe kiba munsi y'izuba kizotuma ubaho neza atari gutunganira Imana tunganira Imana uzogira amahoro menshi mu byawe no mu bawe tunganira Imana uzogira amahoro mu byo ukora byose tunganira Imana uzogira amahoro mu nshuti zawe tunganira Imana uzobona ibyiza byose nkuko ijambo ry'Imana ritubwiye kuri uyu munsi ngo ntazogira iciza na kimwe yimba abagenda batunganye Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwe icubahiro nshuti mugenzi bari kuranyumviriza kuri uyu munsi waba uri hafi waba uri kure waba uri ku mugabane wa Afrika canke ku mugabane wa Burayi waba uri muri Amerika canke muri Aziya nagira nkubwire ngo iri jambo rigushikeko wumve neza yuko nibagenda utunganiye uhoraho yewe ibyiza byose azobiguha Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icubahiro amahoro abantu bifuza hari abayarondera hatari ariko nagira ngo nibagenda utunganye amahoro adatangwa n'abisi uzoyaronka kuhoraho Imana yacu nishimwe cyane nyemerera rero nshuti mugenzi uri kwanyumviriza kuri uyu munsi ugenda utunganye niho ibyiza byose wifuza uzobibona kuhoraho wo mwijuru Imana yacu nishimwe cyane murakoze ndabashimiye abariko mwiyamviriza mwese muri kiganiro ineza y'Imana Imana yo mwijuru ibaho umugisha n'iri jambo ry'Imana nose twosangira kuri uyu munsi abaryumvise mwese Imana bagiye neza tugiye gusenga Imana ugira neza Imana y'icubahiro ndagushimiye kubw'uyu munsi ndagushimiye bw'iri jambo mpaye ryashikiriza ubwoko bwawe none rero gira neza umuntu wese aryumvise unyemerere mwami Imana iri jambo rihindura ibyanse guhinduka mu mitima y'abantu iri jambo mwami Imana rishike ku muntu wese ataratunganye kugira ngo atungane kandi uhoraho uri mwijuru unyemerere ukuboko kwawe mwami ufata umuntu wese mwami ataratunganye kugira ngo atungane kandi neza yawe nyakubahwa ibe ku muntu wese ariko arumvira ijambo ndetse akanarishira ku mutima akanarikurikiza
uzoba ukoze. Urakoze, ndagushimiye rero, ndaze kuri Imana yumva kandi yishura, senze nizera ko byose ubyumvise ari mu izina rya Yesu Kristo senze nizeramo. Amen. Shalom, shalom. Ukuboko kw'Imana nikubaye kugufi, wakunanirwe kudukura mu bugaragwa, kandi Imana yavuze ku basazi bayo, n'ukuri Imana izobishitsa vuba. Ukuboko kw'Imana nikubaye kugufi, wakunanirwe kudukura mu bugaragwa, kandi Imana yavuze ku basazi bayo, n'ukuri Imana izobishitsa vuba. Erega Imana niyitiranya amazina, ije kuremba ntakwizimira. Urasenga Imana maze wirinde icyaha, n'ukuri cyawe izobishitsa byose. Erega Imana niyitiranya amazina, ije kuremba ntakwizimira. Urasenga Imana maze wirinde icyaha, n'ukuri cyawe izobishitsa byose. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko mudukurikirana. Hano niho hagarukiye ibyo mwateguriwe. Nkabashimiye abagize uruganda rwa Radio Haguruka bitanze. Amakuru n'ikiganiro biraboneka byongera birabashikira. Nibagiye uri mu buhinga bw'ivyuma, musigara amahoro ndabikebanuye. Tuzoba dusubira Imana ibishatse naho ubutaha. ubutungane n'ukuri iby'abarundi dukeneye, urukundo n'amahoro iby'abarundi tunyotewe. ubwicanyi kugeza n'igisango mu gikorwa, abicwa bakicwa bene umurango abatishwe bagafungwa byo batacyo bazira, abadavugujwe bakangazwa batangajwe baburiwe irengero. Urugamba rw'abarundi, urugamba rwo kwibora, urugamba rw'abarundi, urugamba rwo kwibora. kukwambana intekera ku mutwe, abarundi twarirambiwe, kukwamba duturaturayo, abarundi twarirambiwe, kukwamba twita impunzi, abarundi twarirambiweyo. Twibuke kwata murundi w'umutima rero amaboko, igihugu kiri mu manga, ejo abana bawe bazokubaza aho barura abavyeyi barira. hagarara runtu na rutare, fasha izo kura z'Uburundi gutabara. Twibuke kakaranga k'abasokuru, turangwe n'akabanga, ubuntu n'ubutwari bitubera inkizo n'umuheto muri urugamba. urugamba rw'abarundi, urugamba rwo kwibona.
n'abiguze Uburundi na Afurika batigeze birengagiza umubabaro w'ikiremwamuntu kandi bamye bafatanye mu nda. Menye ko umuheto w'izo ntwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa. Aho uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora, kuko twese abarundi dukeneye amahoro arama. haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka